keza kanyana ari namwe maze abahabwa bakiwese basiba bamwipfuriza ko umuzenzi wazamushitse hagira ko mwereka impande zigize urubuga bakafumbatisha gakumunzu usanga bagafumbatisha ucumbona kare amashuri yo kuzuri kuko kinjika niyo muri Imana yiye iteka kintu muvyeyi uno munsi ashobora kutofundira buhoro nabo n'ubuzima yiba kumahiri abandi baruhukira kuri gacha kazikira ico tumujya kubona kare ngo ile yawo birabugo birabana kigeze wibagiwe gukigorera etsubundi wese baronda baze gutanga urashika imbere y'umwami yewe y'urubundi byose byarengeye bamwe bati Imana umwami Burundi nanje Imana ngabikaza Burundi ntawo ihari ku mutima yatweretse gutwara atavuga bashobora n'ukirenze. Uno munsi twagize igiteramo cyitwa uko mwabonyemwo les violences basées sur le genre murabonyemwo Eco EPA ni ibintu bibiri ubwa mbere na mbere Eco EPA ni novuga ati n'umugambi wiyaguye ugamije ubwa mbere Eco kuvuga akamo k'umunyavyese muslameur acisha mu vyese vyiwe mu kwigisha yigisha ikibano hanyuma akongera akavugira ikibano arabisha kamo kubafise novuga ati ububasha bwo gufata amategeko muri bicanke biriya abadecideur rero Eco nako kamo hanyuma pa ubwa mbere hariho intambo z'ikirundi mwabonye muri kino giteramo danse traditionnelle zagizwe na club Ruheshi hama ivyese amaslam yagizwe na club Super Slam rero Eco EPA nako kamo donc intambo z'ikirundi iyo ziko ziraba abantu barava hirya na hariya bataravye ngurya ni muremure urya ni mugufi ugaravye bushigaronze bagahurira ahantu hamwe bigatuma haba ico twokwita kubumbatira amahoro la cohésion sociale mu kibano hanyuma umuslameur ubwiwe agaca aheza agaca afata ico kibano cahuriye hamwe harimwo abanyakibano harimwo abafata novuga amategeko muri bicanke biriya kugira ngo aheze yitize iryo shengero kugira ngo atange ubwo butumwa bukenewe kugira ngo habe ihinduka ryiza mu Burundi rero pa igacigaruka rero ivuga ati umunyavyese aratanze ako kamo bisaba rero ko baca bagira intambwe kugira ngo dushikire iryo hangiro tuba twipfuza naho Eco EPA uno munsi tukaba twari ko dukorera ku mabi afatiye ku gitsina kuko turi mu ruganda rw'imisi 16 yahariye kurwanya amafatiye ku gitsina. Ubwa mbere na mbere sinovuga ngo ni jewe nabiteguye uretse yuko nariyumviriye umugambi ndawusangiza ugwaruka turiko turafashanya mu ntambo z'ikirundi no mu vyese na club imigwi ibiri Super Slam na club Ruheshi nibo twaciye tugira hamwe kugira ngo dukore uwo mugambi rero intumbero ya mbere ubwacu nk'aba artiste muri rusangi hari kugira ngo dukuze impano dufise hama tubone yuko inyuma yuko nk'utambika irundi azagenda kuryosha ibirori vya dote na mariage ngo tubimenyereye mu Burundi abone yuko ashobora kugira umugambi uterera mwihinduka ryiza mu Burundi bwacu nico gituma rero harimo izo ntambo kugira ngo impano ubwayo tuyikuze hanyuma kuko nakaranga hanyuma kandi n'ufisi iyo mpano abone ko ashobora kuyikoza ikintu cagutse hamwe ashobora kuhakura novuga ati umusaruro uruta uwo yahora aronka yiteza imbere hanyuma yongere afashe no mwiterambere ry'igihugu mu ba artiste slameur hamwe nabo batamba intambo z'ikirundi intumbero ya mbere twari dufise niyo hanyuma tugaca tuvuga ati twitejeje imbere twebwe bisaba ko tuba dufise nabo bantu tuko dutera imbere mu mwanya umwe ni naco gituma rero twaca duhamagara abantu kugira ngo dushobore guterera agacumu muri uruganda rw'imisi 16 yahariwe amabi kurwanya amabi afatiye ku gitsina kugira ngo tuvugire urya muntu adafise ahavugira kandi ariko arahohoterwa kandi kugira ngo tubwire uwuri kumbure mu kibanza kanaka ashobora gufasha uriya muntu kugira ngo ashobore kumufasha nico gituma rero no mu batumire harimwo
ubushikiranganji bumwe bumwe kandi hari nk'abatwitabye nk'abashigikira ugwaruka mico n'imico kama. Hariho rero amashirahamwe mato mato ayo twita organisation de la société civile, hakabamo kandi n'ama organisation internationale, amashirahamwe mpuzamakungu, kugira ngo bumve ko bose bafise uruhara kugira ngo ibintu bimwe tubishobore. Ubwacu turashoboye kwigisha ducishije mu majambo, tuba dukenera rero nka leta ko nayo yoca ishiramwo intege kugira ngo ishoboze kwegerana bariya na bariya. Hariho n'abafise uburyo bwo gukora kumbure ivyo bikorwa, nico gituma duca tuja hamwe, hama tukaba twaciye tubifashwa na ambassade y'Ubufaransa mu Burundi, ubuserukizi bw'Ubufaransa ngaha mu Burundi. Nibo novuga ati badushigikiye badufashe mu mugongo mu buryo bw'amafaranga. Ikigo Centre Jeune Kamenge dusanzwe dukoreramwo izo club, bo bamye ni nk'abavyeyi, twe turabana babo, bo baguma baduhetse, ni nabo bariko baradufata no mu mugongo mu buryo bw'ibikoresho canke techniquement. Hanyuma akaba ari naco gituma ibirori vyabereye ngaha muri Centre Jeune Kamenge. Twebwe ubwa mbere na mbere twiyumviriye kugenda nko kubikorera muri ville, vyari vyiza cyo kugenda ku kibuga kanaka nka jardin public canke nka Tempête, ibibanza binini, ariko twe twipfuje ko twegera bantu mu kibano, kuko ivyo tuko turavuga birabarya abanyakibano. Nico gituma twashaka ko tubegera nabo babe bahari kugira ngo kumbure ako kamo gashobore kumva, kugira ngo ihinduka rizoshobore kuza muri kino kibano nyene tuko turavugiramo. Naco gituma rero turi ngaha mu kigo ca Centre Jeune Kamenge cegereye ikibano, ariko kandi umugambi ni muremure. Uno musi twako tuvuga ku mabi afatiye ku gitsina, ariko hari n'ibindi vyinshi tuzovuga, ukwitunganiriza imigambi, ibi na biriya, indero, ihinduka ry'ibihe. Rero ivyo vyose tuza turabigira uko uburyo kumbure budukundi. Ni naco gituma twiyumvira ati igikorwa nikizogarukira nga kumbure tworonka abandi badufata mu mugongo, twokomeza nabige bibanza binini ntitwavyibagiye. Twagize ibijanye n'uburyo twashoboye kuronka uwi, ariko kandi kugira ngo twegere ikibano bwa mbere. La femme est faite pour obéir. Tu dois faire tout ce qui était dit de ton mari. Souviens-toi, Dieu a créé la femme après qu'il a créé l'homme. Alors c'est lui qui était là pour la guider dans le nord. Mais tu dois te taire, même dans les calvaires. Fais tout ce qui était dit ton père et prends soin de ton frère et satisfaire les désirs de ton partenaire. C'est ça qu'on veut voir. Quand tu es une femme, les décisions viennent après l'heure. Non, je m'impose. J'ai assez depuis ces calvaires. Il est temps que je me lève. Aujourd'hui, je suis une fille, bientôt je serai une femme, une mère. Alors je sors de l'ombre pour défendre et être comme une femme. Aujourd'hui, j'exprime tout ce qui me déprime. Je dénonce les violences sexuelles et crimes faits aux filles et femmes. J'exalte ce qui est juste et exact. J'attaque ce qui est injuste et qui crée un impact. Mais avant que je me dénonce, sachez que mon corps n'est pas du tout un ventre. Il n'est pas un outil de plaisir que tout le monde peut prendre. Alors, un à un, pas par pas, je vous dénonce. Vous m'avez marié à ce que un chat. Je vous dénonce mes parents quand vous m'avez privé du choix de mon partenaire et de mon bonheur. Je te dénonce toi aussi, prof, qui a profité de ton élève dans ton cours. Tu l'as menacé de ne pas avancer si elle ne te laisse pas profiter de son corps. Sans pitié, aujourd'hui je te dénonce. Et toi, patron, dans ta maison je suis une bonne. Mais à chaque fois, tu profites de l'absence de ma patronne pour me harceler sexuellement. Et si j'essaie de dévaler ce secret non seulement, je ne sais pas payer, mais tu tueras sans hésiter, sans pitié. Aujourd'hui, je te dénonce. Je dénonce aussi les prêtres et les pasteurs malsains qui se cachent derrière les prières. Ils violent des religieuses pour leur offrir le soi-disant don divin. Vous savez, trop avisés, vous avez suffisamment profité du silence. Sans pitié, aujourd'hui, je vous dénonce. Je suis à laquelle on travaille. Le pire, toi, chef d'entreprise, tu préfères mon corps avant mes dossiers. Mais mon corps n'est pas du tout à vendre. Et je suis très allergique des corrections sexuelles. Sans pitié, aujourd'hui, je
Et vous qui m'aviez promis un avenir prometteur à l'étranger, je ne savais pas que vous alliez me vendre comme une prostituée, mais je préfère mourir dans la pauvreté qu'être milliardaire dans une union de finance. Sans regret, aujourd'hui je vous dénonce. Je dénonce aussi mon mari qui m'inflige des souffrances cruelles. Il me bat tous les jours pour avoir refusé ces actes sexuels. Il s'en fout que je sois malade ou dans les règles menstruelles. Devant ses yeux, je suis un outil de plaisir. Je n'ai ni le droit de refuser ni de consentir. À chaque fois, j'essaie d'en parler à ma mère. Elle me dit qu'on a toutes vécu cela, ma fille. Quand elle te dit qu'on a convaincu, continue. Mais si je te dis tout ça, si je fais tout ça, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas. Ouvre l'écran, je ne t'aime pas. Écoute-moi bien. Je fais tout ça pour accomplir mes devoirs d'homme. Tu n'as rien à me dire, c'est moi le roi de ces royaumes. Tu n'es pas ici pour remplir ton ventre avec de la bouffe comme une casserole. Tu es ici pour assouvir mes désirs, me faire des enfants. Femme, n'oublie pas ton rôle. Avec les larmes que j'ai brisées dans les yeux de ces filles et femmes, aujourd'hui j'écris, je m'écris pour que soient civilisateur. Aujourd'hui je dénonce tous ceux qui se cachent derrière les traditions et coutumes pour maltraiter les femmes. Mesdames et messieurs, il est grand temps de se mettre ensemble pour dénoncer et déraciner L'impunité des violences faites aux femmes et aux hommes pour oranger notre Burundi, notre monde. Mesdames et messieurs, il est grand temps de se mettre ensemble pour dénoncer et déraciner l'impunité et les violences pour oranger notre Burundi, notre